Ndibaza ko misi iri imbere tuzokora akazi turiko turabipanga misi iri imbere ndafise collab na LOLILO kandi akazi kameze neza cyane gusa kimwe gusa ni kwipanga ugapanga akazi kawe ko muzokora promotion video ya bien audio imeze neza mugabo suni cyane je na LOLILO tuzokorana indirimbo kameze neza indirimbo twayikoze turi babiri kandi indirimbo yiwanje kandi sinosaba promotion y'uwo twakoranye bwa kimwe gusa no gushigikirana sike dukora akazi tukagashikira twese kuko kuya intérêt ni ya twese. Iyo ndirimbo yashaka kuba ari indirimbo yiwanje nagize collaboration na wewe mugabo ugasanga na wewe iyo ndirimbo iguha gutera imbere kugirisha mu bikorwa byo nico kintu cyonyine kizotuma ushikaho ushaka kuri za ndoto zawe uba wifuza. So Elmaro mwari muko bisanzwe uri kurankurikirana ndakwifurije imigisha myinshi cyane wongera unashishikara kunshigikira kugira ngo ngeraho ngeze. So uno munsi mfise umutumire wanje asanzwe karakora neza muri plus 257 ndetse afise byinshi cyane twomuvuga ko ariko imbere yuko ndamushikiriza ibindi bintu byose katubaza tumuramutse ni TOMSON the voice killer. Bibi bro poa mzee. Umezene? Yego ndashima kabisa. Na miwako kama yote nakubali baba. Tunashukuru Mungu tu tunajua ndo kushukuru yani. Kabisa. Ego ubuzima bwo bugenda gute kuri TOMSON the voice killer mu buzima busanzwe? Ibintu bimeze neza ndashima Imana vraiment ibintu ni bon. Yeah. Ariko ni TOMSON asa n'umaze iminsi umenga aratekereje ntakivuga menshi nge naritonda yivugira gake akishije bugufi. Ajya tutiti kwica bugufi ni bien sana kandi ikintu cyiza cyane rwose kandi muri game muri music ari ibintu byinshi cyane bakonta ku muririmbyi ndibaza ko kubwiwanje nivyo nkeneye. Ego kabisa ikintu cyambere shaka kumenya kuri TOMSON the voice killer tumuravye kenshi barakunda kuvuga ko iyo bafitanye ishusho n'umuhisi intwari y'umuziki ndundi Sosokey. Ese hari cyo baba bafana? Sosokey is my brother. Ni grand frère na nakimwe dufana mugabo ni grand frère wanje naramukunda cyane naramubaha cyane gose n'ubu na grand frère wiwe perhaps ni mugenzi wanje. So turavye neza umuziki uri kurakora TOMSON umuziki mwiza nkuko bisanzwe kandi ufise ijwi ryiza ryo kubikora ariko nkashashaka kumenya ati ibanga TOMSON karakoresha kugira ngo akoze indirimbo je ko niko ndangene iri kiradugaho nyene nk'umunoho ni indirimbo kiraduka ku rwego rushimishije cyane ariko ndashaka kumenya ati akabanga uri kurakoresha abandi bateko barakoresha nakahe? Nabanga rihari kimwe gusa no gukora cyane ugakora cyane akazi kawe ukagakurikirana hafi ndibaza ko nabanga rihari no gukora gusa. Nasia toka LOLILO akupeleke nyimbo yako hizi siku bana autakagi mazoea na mtu wazoea tunazoeana hata LOLILO ni rafiki yangu na juzi tumekuwa naye tumekuwa Bamako pale naye ni brother yangu ananipatia hata conseil nadhani kama hivi havina nafasi kwa sababu unajua kuna vitu vingine mnakuwa mnatuuliza kusudi mjue na vitu vingine vya zaidi na zaidi lakini sasa mtu kama Chindani kasema LOLILO ni brother yangu alafu namkubali sana. Yes ni vyiza ko tumenya neza ubuzima mubayemo n'abandi barinzi bagenzi banyu no mpamvu usanga turiko turabibaza kugira ngo tumenye ko hari imigenderanire myiza. Ego ariko je ndishimye kuvuga ko LOLILO mu vyagenze neza ndibaza utofauti wenu umekuisha hivi mko wa ndugu. So like artist mwamufise ico mwarapfuye rimwe cyane kabere ko bikarangira abantu wanyu umuziki ndune mugabo bikabagumamo yuko nakana ntibumvikana nta kantu kuba kari hagati ya LOLILO na TOMSON kugira ngo ibintu abantu babone ko neza byaraheze like collab iki. Ndibaza ko misi iri imbere tuzokora akazi turiko turabipanga misi iri imbere ndafise collab na LOLILO kandi akazi kameze neza cyane gusa kimwe gusa ni kwipanga ugapanga akazi kawe ko muzokora promotion video ya bien audio imeze neza mugabo suni cyane je na LOLILO tuzokorana indirimbo. Kabisa ngaruke neza kuri umunoho title uyu munoho ninde ayicane wowe canke ni Bifeso and Flow yahicaguye? Ni title yiwanje en fait je uko nkora mangene gukora ikindi kintu
andi matayito batarakoresha cyane nkumvise zirya za kidogo nkumvise za gumya afite amatayito yanje nkunda bo ico gihe twari twicaranye n'abantu nyene n'aba sister n'aba brother iyo tayito tangurira ngaho nyene sinzi ibintu barimo bavuga nyene umunoho ndumva ko kubi wanje no ikorera ko indirimbo ya na Bifes na muhamagaye muri studio yandikiye muri studio ya Bifes on the floor kuza muri mu ndirimbo yo byarakoroheye canke yarakugoye gatoye niki kintu cyakugoye kuri Bifes on the floor kuva ku ntango mukana gushika ku iherezo na video ihetse nta kimwe gusa navuga Bifes ni mugenzi kandi turi muri generation imwe y'umuziki twarigeze gukorana nandi ma collab ya kera nyene tutaraba ba TOMSON cyangwa ba Bifes twari muri groupe imwe ya underground foundation yo kuri My Bobo record iyo groupe yarimo ba Miss Erika ba Kingorongoro bade twari benshi vraiment twari benshi tibaza ko gira dukorana akazi twari twamaze no kubivugana sana ico gina mu telefone gusa ndamubwira je ndi kwa Miri shako dukora kakabor arambwira je nta kibazo ndi home ndaza kuza yaraje kandi Imana imwezagire cyane gose ko ni ikintu kimeze neza cyane gusupportinga nabandi ego TOMSON the voice killer ntabwo ari muri new generation abamuzi baramuzi kuva kera yarakoze umuziki we imyaka myinshi itari mike ndetse ariko aragwanira ingabirano yiwe ariko nkacangaro nkaraba kuri channel ya YouTube yiwe ariko indirimbo indwi gusa yonyene habaye ikihe kibazo brother mbo je nari mfise channel ya YouTube indi ndaronga management dukora amasezerano mu nyuma naciye ndayihagarika ngo niyo channel yindi iri ku indirimbo zanje kandi nyinshi za kera za rap za R&B za kera cyanugurura indi channel niyo rero nkoresha ubu kimwe gusa novuga sindashaka ngo nore ziga indirimbo zanje zose ndazishire ku iyo channel shaka ndayikorera ubushasha nkora ibindi ya ego ndabona neza kufise tatouage zanditse ko the voice killer tatouage kuri TOMSON ivuziki jewe tatouage kuri jewe ni nka souvenir y'ikintu kuko je niyandika ko ikintu nka urabona anditse ko Pile Chérie iyi ni izina rya sister wanje n'amazina yanje hanyuma ndakunda étoile sana étoile ndazikunda sana nico gituma shira kwa ma étoile ntibirashika ukicuza kuba warashize ko tatouage nko nabonye mu myaka iheze basadbi baravuze ati nishuje kuba nashize ko tatouage bwa rubujene ikiba lolo barabivuga wowe ntibiriya bigushikira jewe vraiment urabona kila muntu wese afise objectif yiwe ushize ko tatouage utazi ico isigura urashobora kuregreta mugabo kubi wanje je nazishize ko iyi ni souvenir zanje bana sinzi ingene no munzu wanje ari ibintu nshira munzu ugasanga ico kintu ni souvenir ndafise amashapo ndafise imuzu shira munzu kandi ndakubwiye imuzu bana mama wanje niwe yayinguriye imuzu ya mbere natangiye kwambara kuri show ikintu nico ni souvenir gusa ya kabisa ubu bishitse ejo hirya ejo kuko niyo uri kuraja cyangwa ushobora gusanga warashitse yo nta tutabizi ukagira umuryango ukagira umwana niyakora akabana ati papa arafite natatoa papa ari kwamesha mu bujene yairana alikuwa mkari anapaswa kuelewa kwa sababu ujana watu wanaupitia na yata upitia yako atauona na kwa kupitia ujana unaupitia ujana na mwisho wa siku unazeeka unakuwa mtu mkubwa na unakufa. Ni kawaida tatouage ni kitu kiko simple sana lakini unatia kwa kitu fulani unataka kuitilia kwa ile tatouage yeah. Tukaruke neza mu muziki wa karagace mugira ngo nyene menye tumwe mu buzima bwiwe busanzwe ariko tukaruke muri music kuri TOMSON the voice killer turabona entertainment y'u Burundi ahirikira vana hikiraje ahantu abona TOMSON avuga ati je umuziki wacu tubone ko igeze kuri intambwe ariko kugira ngo tugere kuri kuyindi ntambwe bisaba ko dukora iki ni he bo ico kibazo sino kivuga ko cyane kimwe gusa no vuga je mbona ibintu bimeze neza abaririmbyi b'abarundi ko bakura ibintu bimeze neza
ariko bajya mu mafilme, abandi bariko bakora ama video ameze neza. Nka Lolo aheruka gusohora indirimbo imeze neza cyane yitwa Zero. Ijya ndirimbo irakaze cyane. Abona Fizo yari yagiye muri Tanzania gukora ivy'iwe, inyuma ari n'undi mpeti yari yagiye muri mu Rwanda. Urabona ni ikintu cyiza. TOMSON afise indirimbo yiwe shasha na B-Face clip ikaze irimwe ama dance. En fait kimwe gusa je novuga biriko biraza kandi bimaze gushika ku rwego kabisa. Ubu ari ama top 10 bakatanga awards, ni ikintu cyiza cyane. Kimwe cyo novuga gusa dukore cyane, dukore dushigikira igihugu Ego TOMSON jewe ntakugoye gatoye kuko ifo twaza tukaje muri mood ndakujane muri mood neza kugira ngo uzumeze fresh akapela gatoye ku umunoho. Bad girl, I wanna see your lover. Are you reminding? Unavyo dance mwenzio napata homa. Akidesigni ngo uragyoshe udafite isupu, uri umukobwa mwisi bamwe bibijuju, speed yawe ntwaranye kigugu, umunoho numva je no kwiwumono. Baby reka nkoreko, baby ndagusabye reka numveko we, baby reka nkore numva zaje reka ndabikwere. Umuno hapo ni fresh kwa sababu siko sawa tunafanya kwa sababu ndavyimba neza ko tameze neza kabisa, ariko indirimbo n'indirimbo igyoshe kabisa nubwo woyumva itari muri beat, ifise melody imeze bien, iri fresh kabisa. Hii nyimbo iri wari mu muda wa kiasi gani kusema uiandike mwanzo mpaka mwisho bro? So nyimbo nimeandikia studio mie kwa sababu kwa hivi sijipatie tena muda wa kuandika sana. Ila nataka najipatia muda wa kufanya sana watu waone. Kwa ndafise nizindi ndirimbo nimeandikaga na sijazimbaka paka leo ziko mukaeto. Nirindi nkora afite ilikuwa ni freestyle. Ideri kuya kesho nikaenda ku studio kwa Amiri ndamubwira ndamuha amahera, adupangira rendezvous, turagonga beats, tukaimba. Si yote tuliandikia studio na B-Face, si yote yani kabisa. Ariko ngaruki gatoye indirimbo irakeneye promotion kuko iyi ni hit song kabisa, ariko iri kirabura promotion ikwiriye nkuko ibisabwa habuziki bo na kimwe gusa promotion iri kwiraba, kandi kimwe gusa novuga je kubwiwanje ari kintu novuga mugabo kandi gusa nivyo. Oya ndimo jisikia uhurusa kuko hagia akare ku mutima gasekara ugiye kimya hivi. Mimi promotion yangu iko sawa. Nuru wa mbere ubimbwiye ivyo bintu ntabwo rero yarabimbwiye ngira ko song imeze neza, clip irakaze, promotion isabiki ndibaza ko ni systeme ya kujipanga. Ndirimbo ko nayiso yes sinipanze cyane. Izindi nza gusora ndibaza ko nzozikorera promotion ikwiye. Ni promotion iri kwiragenda neza kuri RFM barayivuza, Mabuja TV hose barayivuza, no kuri BTV ni bien, ibintu bimeze neza kandi sino kwidoga, vraiment sio kwidoga. Supporting y'abaririmbyi narayibonye, y'aba journaliste n'abandi bose narayibonye, mugabo vuba cyane tugiye gukora ibindi bimeze neza cyane. Ariko ranjaniranye ko ari akantu bagomba kuvuga nyine mbona umega ni kameze neza ariko ciyuka kasa. Oya kameze neza. Indirimbo twayikoze turi babiri kandi indirimbo yiwanje, kandi sinosaba promotion y'uwo twakoranye. Bwa kimwe gusa no gushigikirana, sike dukora akazi tukagashikira twese kuko kuya intérêt ni ya twese. Iyo ndirimbo yashaka kuba ari indirimbo yiwanje nagize collaboration na wewe, mugabo ugasanga na wewe iyo ndirimbo iguhaye ikintu nka show cyangwa igagwa n'ibindi bintu, bisigura yuko iyo dukoze akazi turi babiri turagashigikira. Bisigura yuko B-Face on the floor ntiyagashigikiye nkuko yaragashigikiye, mugabo yarafise n'abanyagazi. Yaciye asohora indirimbo narabitahuye, kandi ategereje nawe kuyikorera promotion indirimbo yiwe. Mugabo ibintu bimeze neza, indirimbo barayakiriye neza abafanzi. Ego turavye mu bihe tugezemwo nayo kuntu tuko turagenda tukira hanyene kuri promotion. Promotion yo kuri social media na promotion yo kuri radio, ni ihe promotion ikomeye kuruta iyindi? Je ndibaza ko niyo kuri radio parce que urashobora kuba uri umustar kuri social media mugabo ugasanga
abantu nibakuzi kandi abastare turafise abastare benshi kuma YouTube abastare benshi kuma Instagram za Facebook n'izindi mugabo ugasanga nawe yorengana ngaha abantu nibamuzi kimwe gusa no vuga ndibaza ko promotion yo ku radio ni ya mbere vraiment promotion yo ku radio ni ya mbere ko hariyo n'abandi aba taxi vero abantu bo hasi badafisa ama telefone ya Android mugabo akakumviriza ku radio ndibaza ko nico kintu sinzi ngene novuga promotion yo ku radio niyo ya mbere. Okay, kuri Thompson the Voice Killer promotion yo ku radio niyo ya mbere kuko niyo abene igihugu bayumva ari benshi ego modoka bari mu nzu bose barayumva kabisa. Thompson tugaruke neza kuri Thompson twitege iki inyuma ya y'umunoho cyoza gihabura cyoza kiruta iyi eske hazoza yindi collab canke ni Thompson the Voice Killer azoza ari wenyene bo azoza yindi collab iri mu nzira n'izindi za Thompson DJ nyene kuko indirimbo maze kuririmba jenye ni nyinshi cyane kandi n'ubu ndacyaziririmba mugabo problem mo manashaka ngira ama collaboration n'abaririmbyi agironde bidondo ukambona uronde lolilo ukambona uronde farias ukambona collaboration izo nyene kuko ndafise n'abantu benshi bamaze kubinsaba ifoke ukora collaboration n'abandi baririmbyi kandi ikintu ciza Yego twitege indirimbo zingahe mu kwezi mu gihe tuzi cyaye mu mezi nk'abiri canke nk'atatu mu gihe tuzi neza yuko channel yawe isa n'ikiri nshasha uyitanguje gushasha keneye visibility nyinshi kugira ngo iboneke ukiri muri mu ku kwezi nzonsora indirimbo ku kwezi audio canke video ni mtaji papa. Unajua kwa kufanya kazi tukizitia zile pesa mbele juu pesa zinaishaga lakini ile kazi inaweza katuma unafika sehemu nyingine inulikuwa ujui so kandi bivanye na retare y'ibintu by'iwanje yo management twakorana ndibaza ko ntegoza gukora indirimbo ku kwezi nasohoye video basi nakora cover imeze neza mugabo je préfère yuko nakora na video Ego Thompson sinenze ko azi gutamba nkuko nabibonye anaricheza mpaka nasema kabisa je ndemeye kuri chapo scenario ziga ndirimbo zapanzwe na Thompson zapanzwe na direct en fait nje nyene ndo mu director amakipe yanje yose nje ndabereka ivyo baza kungorera urabye za Maria Makidogo n'izindi ziri imbere iya ndirimbo kwanza ubwa mbere reka nsubire nyuma gato je nari umudanseur kera naratamba sana kandi ariyo na competition natwara za tamba za mayinambo centre jeune si cyane mugabo zo muri town nyinshi na tamba 2010 yatangiye 2009 igiye muri 2009 tamba itangura publicity yari iwanje yo gutamba iyo ikiganiro iyo emission itanguye batangura kubonesha kwerekana jewe bo inyuma yaho ndatamba nyuma ndabiheba kuko nari mfise n'imana yo kuririmba ndabwa kabukisi noba muririmvye ndinjira muri game ko kimwe novuga ya ndirimbo y'amapa yose njina narazanye ndabereka abadansere kandi n'ubu ngiye gukora sana indirimbo zo gutamba amapa ameze nk'ayajya tubibagiza abarundi ba Chris Brown bande kabisa nkoravye navuze ati honi Asha wo mu Burundi yagarusere bitugane kwa zile koti nini manake pale sasa ziko mbele tutafanya zaidi ya vile manake tutafanya zaidi na zaidi kwa sababu ni kitu kikubwa sana tena unajua Burundi tuko na talent nyingi sana kaka talent ziko najua kama watu pale wameona wakasema jamaa mbona kafanya hivi sana unaona lakini pako na wengine wanafanya na pale na zaidi nasema tu siku ziko mbele ndafanya nyimbo mingi alafu ndajitahidi nipite kwa ile njia pale kusudi tuiboreshe kazi na inchi pia vile vile. Yes, tukiangalia muziki wetu wengi leo wako wanalipiwa kidogo kwa YouTube channel zao japo kidogo kinaingia lakini kwa Thompson ingali bado haijaruhusiwa kwa sababu amecreate nyingine mpya. Hivi ni vyepesi sana kuinvest pesa kama hizo zote kutumika video kubwa kama ila ambapo unajua kwamba utoingiza au una njia zako zingine za kuingiza?
So kimoja tu ndazani kaongea hapo, unajua katika huko nafanya kazi ukizitia pesa mbele au ukaifanya kazi, na wale wenye wako wanalipiwa kwa sasa hivi na walianza kutumika wakawalipa, kwa sababu kulipiwa sio rahisi. Ndio kwa maana unaona hapa kuna zile matuzo za YouTube, kuna wasanii wengi bado hawajapata. Zimeshapata kama ni TV online kama mbili hivyo nikizani. Ni ile kama ni LOLILO pamoja na kama ni buja hit. Yeah, unaona. So kwa wasanii napo kingali chini sana. Tuna wasanii wakubwa lakini zile matuzo bado hawajapata. Inamaanisha sasa na kwa kuzipata zile tuzo ni kutumika sana. Unaona? Kwa zile TV mnafanya emission, wanafanya comedy, unaona? Nakosha mpate. So mimi sijakuwa tayari kusema ngo nilipwe leo ama kesho. Mimi nahitaji kwanza kuifanya kazi yangu, nifanye tu kazi vizuri. Najua kama malipo yatakuja tu mbele. Ego Thompson jana nakuronde kugira ngo tuganire about umunoho. Abarundi bumve neza umunoho ishacho koko. Uyo umvise umunoho wabari kumva yuko petete yari video yari kutwekinga imisosi nini, lakini tukakuja kuona umunoho ni umunoho wa mwanamke. Umwe wanaume wana mwanamke umunoho. Kwa hiyo sasa nikasema acha nikusogelee kugira ngo abarundi batahure ico Thompson yabaririmbisha ico ni indirimbo iri kirasha muri circulation. Ugene muri boîte turayumva ariko bari barayitamba inapiga huko na huko. So ikintu kimwe cyo nyine numva ko babwira abarundi bari kwaradukurikirana niki. Indirimbo imeze neza, nashase na majambo yo kuhayagiza umukobwa, yo kumwereka ubwiza bwiwe, so kuvuga ko irimwo conseil cyange mugabo kimwe novuga amastari nkayagya mu bisanzwe ari ukuntu umuririmbyi aririmba, ari indirimbo zijya mu bantu n'izindi zijya ku YouTube, n'izindi zivuma n'izindi zitavuma, unaona. Na ndirimbo nkazijya mfise nyinshi, ndirimba R&B hanyuma amajambo yo kubaka. Navuze waye kubera iki sinokora nanje indirimbo zimeze nk'izi ikintu nk'iki ya me indirimbo imeze neza, irimo amajambo meza, nitwatutse umuntu niyo gutapa umukobwa nyene uko aba ameze. Ego ikibazo cyanyuma kugira ngo turangize ikiganiro kuri Thompson, base ivuziki yo imari ku muririmbyi. Jesse sinzi cyane ibintu by'amabase parce que Jesse nkora amabase ndaziko naunzi sinkora amabase. Kibazo ko ico kibazo abagiye bakora amabase bijya tumva ngo fulani alifanya base alifanya Jesse nkora amabase ko like artist buzi neza ati base irakenewe. Rero hari impamvu itumuta yikora, niyo mpamvu rero navuze ati vuziki kuri we base irakenewe mugiye ushaka gukora akazi. Nukora base simple gusa bo wayishaka gusohora indirimbo shaka nkore base nkini, ko base irakenewe vraiment muri game kandi ni kintu ciza. Rero nabandi bazikora baturuta me kimwe gusa novuga je kubwiwanje je sinkunda gukora amabase, je nkora akazi tout simplement. Cyonyene bisanzwe umunsi nzokora base nawe uzobibona. Leo kuko wariho benshi na benshi bibaza ati biri tuyako na LOLILO labda ni base tumusemewe biishe. Igani yari base ibitu binafikaga ni changamoto. Unaona challenge, kuna challenge fulani katika maisha. Tena hiyo challenge hatuwezi tukaigeuza. Unaona? Kuna mtu mwenye anakaa kwanza tu sio mtu, sisi wote tuko hapa duniani. Wewe ushaga ugua kichwa sana tu. Mimi nishaga umwa kichwa. Jamaa hapa shaga umwa kichwa. Na watoto washaga umwa, kila mtu na president ashaga umwa kichwa. Unasikia? Mageni kitu ambacho wewe ushaga sikia njaa, mimi nishasikia njaa. Wewe ushaga shwana na mtu shashwana. Maki ni challenge yeniko mu life watu tukageuza. So kama vile vitu vile vilikuwa vimetokea ni challenge ya life. Kivyangu mimi siwezi nikaweka kwenye roho yangu mimi. Anajua ni vitu vinakuaga. Ni kama kisipendeza vikafikia vya mtu mwingine nini. Ni kawaida. Ndio maana sometimes kuna vitu vingine vyenye watu wasichukulie kama tu kila kitu ni base. Kuna vitu vingine vinatokea na nyinyi ndio mnawasha moto. Kwa sababu ukishanipatia ndio ukishanipatia emission moja, tukifanya emission moja nikiongea tu vibaya kuhusu msanii mwenzangu, basi hapo inakuwa inaendelea. Wengine anachukulia, unaona sasa jana ndio umefanya nani
kipindi na mtu fulani ukaongea kuhusu fulani na nani kwa sababu mimi sitaki kuwaongelea watu kabisa. Mimi napenda nifanye tu kazi yangu, alafu na mdogo na mheshimu kama mdogo, na kazi yangu mimi ndaendelea tu kuiboresha vizuri kwa sababu kazi kwetu vizuri. Ndio maana napenda sana wale wakubwa wanatukulia kwenye game, wakina Ziza Desire, wakina Fariaz, wakina nani wa Dr. Cloud, wakina LOLILO nani, wale wote nakuwa napenda sana nikae karibu yao, nisikie conseils zao kwa sababu wale wana experience ya miaka ya kazi. Kama wakina Peraps, wakina Black G, ni watu wenye wana experience. Manake ni vizuri sana ukikuwa nao karibu kwa sababu ya kusaidizana kimawazo na kuonesha njia, usikui nao ukaribu wa kushwana. Unaona? Ndio kwa maana napenda sana sipendi sana kuwaongelea mabrada kwa sababu unajua kama wanaheshima yao. Bila yao hatuwezi tukapita na sisi. Kuna watu hapa ni waidole wa watu wengine, wanafanya music kwa sababu walipenda mtu fulani anafanyaga hivyo. Kabisa. Tomson, mimi nikushukuru sana ku mwanya wampaye, ndagushimire cyane. Nifuza neza yuko wogira iterambere mu muziki wawe ndetse ukagira aho ushitse ugatera intambwe ndetse amakunga akamenya Tomson wariwe. Amen kabisa. Nanje vraiment ndabashimiye cyane gose, mugume gusa mushigikira umuziki w'abarundi ko turiko turabikora. Nabo bariko badukurikirana, muje kuri account ya Tomson ya YouTube, ni Tomson The Voice. Shirako like yawe, commentaire, subscribers yawe na share, ni kintu ciza cyane kugira umushigikira umuririmbyi w'umurundi kabisa. Yes, bakunze banda TV, ni muri yangendo nyene yo gukuza ingabirano ndundi ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byabo bariko barakora. So twari kumwe na Tomson The Voice Killer, umwanditsi w'indirimbo Umunoho, ari kumwe na B-Face on the Floor. Indirimbo imeze neza, video imeze neza ndetse inatambika. Uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa mwasohotse out n'abajama mu gatamba mukaryoherwa. So Elmalo mwari mu nko bisanzwe, musanzwe muzi neza yuko nkora kubwanyu, ndabakorera, ndabashimiye cyane ku mwanya maduhe mukadukurikirana. None ndababwira ati gira subscribe, like, share na comment kugira ngo twumvirize ivyumviro vyanyu ku baririmbyi basho barundi, tumve nico twokora kugira ngo duhindure ishusho y'igihugu mu muziki ndundi rikabagiza. Murakoze.